ibinogo twarabironse ariko hari bitaraboneka hari bitaravugwa twongera turaronka aha muri Kirundo igitigiri cababa 157 by'abantu bishwe ariko mutwumve neza hari abantu batabagiharurwa kubera amagufa yabo yacitse ifu hari abantu babariwe n'ibikoko mugabo amagufa dushobora guharura yatweretse mu Kirundo abantu bangana n'157 mwabaje muti hariho n'abamaze iminsi bakorera muri Muyinga twakoreye muri komine Mwakiro cane turonka ibinogo biteye ubwoba muri rya shamba cimeza ca Ruvubu turatora ibinogo bibiri kuri zone Buhinyuza muri komine Buhinyuza twaragiye mu makomine yandi yose ya Muyinga aho muri Muyinga twaronse igitigiri kirenga 500 aho naho nyene mwumve ko muri rya shamba cimeza rya Ruvubu abantu benshi bariwe n'ibikoko kuko barabatayo bagafurira n'utuvu dukeya bakarenza kw'ivyatsi muri Mwakiro nizo nkuru twahawe n'abene gihugu mvuga ikindi giteye ubwoba muri Mwakiro hari abantu batawe muri Ruvubu hanyuma nkuko tubibwirwa n'abene gihugu batandukanye bose ntibapfiriye muri Muyinga canke muri Kirundo hariho abatwagwa n'amakamyo y'igisirikare canke y'abigenga bakajana Igitega bakajana Ingozi hari n'abishwe bagatabwa mu bitoke tutazomenya aho batawe mwijambo rimwe mvuge nti Muyinga na Kirundo yatweretse ubudasa ubwo budasa n'ubuhe nuko muri Muyinga twasanze abitwa abarobera abagwanyi impore yitwa ko yamaze kuboneka havuka bitwa abarozi hanyuma abarozi bararengana haza bitwa abadatanga ikori abo bose rero bafatwa bakihicwa baba abarozi baba badatanga ikori baba abagwanyi abarobere ico twabonye benshi bari abo mu bwoko bw'abahutu ariko mu nyumve neza hariho n'abatutsi bishwe abatutsi bicwa bamwe bavugira abahutu bati bajya mu baziziki hari abatutsi bishwe bariko barakingira abandi hari n'abatutsi bishwe kubera bafise ico bapfa n'abategetsi batwara ikomine batwara igisirikare batwara ikijandarume canke umutegetsi wese yarafise ububasha bwo guhagarika uwadashaka kwabaho agace bavuga rero ati mwese hariya kwiriye mugabo aha ntigiri nijya ririmbi aha aha ntiryaririmbi irimbi ryari hirya amasubiza hirya kuriya hanyuma rero abantu rero tukaza mu ijoro abene burya mu masaha moya mu masaha moya na nusu ari akaguma kavuze ngo mwese kwiriye batuze bakaca batubwira kwimba tugaca twimba ibinogo ikinogo kimwe kimba abagabo babiri canke batatu tukimba ku murongo nkuko nyene ubibona imeze gutya ni bande babimbisha abasoda habasoda mugabo hari habajereri ico gihe batubwira ngo nibo bakubita ingoma ngo mwese kwiriye tugaca tuza rero tutana amasuka tukimba saa 4 zagera saa 5 abasoda bagaca batuvuza inkoni bakadukubita ngo hose ngo mwese muhafi tugenda twirukana niyo mwonga ntitwamenye kundi twahavuye kuko twahaze none mu nyuma wahavuye umenya ko hahamba abantu mwinjira aho hantu none ko mu nyuma bahindukira bakaza abakoze mu ijoro bakaza kwimba hanyuma baza kuza guhamba imodoka yazana imivyimbi ikayimena hajya haruguru heza ibinogo byinje abaheza abantu bakaza mabo bararise bakaza bakweganya mu cyumba baza bahejera muri nyavugo bagace bafurira abo bari bande ko mwe mwaba mwirukana ko mwaba mwirukana bari twirukanye haba haje uyundi mugwi haba haje uyundi
urabona haraje umugwi umwe ukimba uwundi mugwi guhamba naho waba ukwawe aha mu ntara ya Kirundo ubwo rwimo natwe rwaradukozeko bamwe ntibari bwavuke abandi twari abana mugabo bimwe bimwe twaravyumvise ibindi twarabisomye ibindi bibandanya bivugwa ubwimo rero mu byo tuzi mu Kirundo ni uko mu 72 abenegihugu benshi bashonga icyo gihe bagenda kwicwa babazanye kubicira bafatiye barabariza kubicira ivumbi aho ivumbi rero bavuga ni ngaha turi aho rero baruriza imodoka babwira bamwe ngo baje mu nama abandi nabo ngo bagiye kwishuzwa amahera bariye ya leta ibyo nibyo twumvise hari n'abandi begeranirijwe mu ishamba rya Murehe ariya muri komine ya Busoni hamaze kubaho ibyo bise igitero cy'abaruberi hanyuma abagiye gutema iryo shamba ngo barabo mwabo baruberi bishwe bose bahoneye muri iryo shamba ibyo barabivuga abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo aho rero ako ni kahise bavuga ku munwa ubwo gushika ubu turinderanye igishika cyinshi ko uyu mugwi severe wozodufasha kurondera no gufasha kwandika kahise maze ibi bihuha twumva bivugwa aya makuru bamwe bemera abandi ntibayemere duhave muduhe ibihamya byatowe byarondewe hanyuma ukuri kujahabona aho umugwi severe ugeze uno munsi turashobora kuvuga ko intara ya Kirundo yasinzikaye cane abahekuye imiryango baraguzwe cane n'ivyabona bikiriho abaje imbere mu guhagarika no kwicisha abenegihugu baradomwa ko urutoke n'abapfakazi imfuvyi canke abacitse kw'icumu mu rwimo rw'igihumbi kimwe amajana 972 iyi ntara ya Kirundo yari kiri gice c'intara ya Muyinga ibyashikiza intara zibiri za Muyinga na Kirundo rero birafitaniye isano muri uyu mwanya nyene muri Muyinga komine Buhinyuza kuri zone Buhinyuza hariko haraba urubanza nkuru aho bagenzi bacu bamaze gutora ibisigarira by'abishwe 474 ariko muri Muyinga cyane cyane muri komine Mwakiro abariwe n'ibikoko nibo benshi tubasabe mwebwe mwese mutwara kuva hasi gushika hejuru mwebwe mwese murongoye amashengero mwebwe mwese murongoye amasosiyasiyo nk'ibindi ibi by'uko abantu bavugira mu kivunga hamwe tuzoje turabikosora cyo dutera imbere ni vyiza gusenga turacumura mugatubuze ko twicanye tukamana imyaka yose tuzava dusanga turi mu kwibesha natwiye yego wa president severe agoko ko mwebwe mu jeniwe zatamu bakora cyane kwimbo zatamu ndapfa ngoze bise 60 kandi turi kumwe twige kuvuga tuti tusengere bajya bari mu butegetsi bubi bwataye igihugu mu kaga kugira ngo ubwo butegetsi bubi ntibuzopfe busohoka mu gihugu cyacu cy'u Burundi twige kuvuga tuti tubasengere kugira ngo Imana yonyene abamaze kwitaba Imana ibagiye ikigongwe abakiriho nabo basaba ikigongwe kandi twongeye tukibaye twese hamwe kuko nta numwe batacumuye ko bacumuye igihugu cyacu cy'u Burundi.